Francine nkabamba ku Muzinda komine Rugati province Bubanza. Jewe ndi umurimyi w'umuceri nibyo sanzwe nkora. Harabaye microfinance ndayumva tujyane, ndayumvise kuko nari mu muceri mfise agatahe gato ntibyanyorohera cyane. Ho ndayumvitiye tuja hamwe n'abandi turi 8. Tugiye hamwe turipakiza turaja i Bubanza, baratubarira ati baza mwoguruze konti. Turuguruza kandi namahera make cyane kuguruza. Baradufashije abakozi ba microfinance ntibadutebereje, baca baraduha ingurane. Baduhaye ingurane turiyungunganya. Nukuri ndashima, nari mfise akarima kamwe, ubu mfise imirima 2 kandi nararishe neza atangorana. N'ubu baratwongeye iyindi ngurane, nca ndongera ndiyungunganya nabo turi kumwe nkotesha n'akandi karima kagira 3. Mu nyuma batwigishije biraduha ubwenge bwinshi cyane bw'ukuntu twobaho mu buzima. Abafasha bacu baradufasha kuriha, bakadufasha gukurikirana iyo mirima. Mu nyuma niho nagenda jewe mbona icyo nkuyemwo, ndagura impene 2. Ndavuga ati izi zizotunga umuryango, ndagura n'ingurube 2, ubimwe ifise ame. Akazina kanje Kwizera Esperance, nkaba ndi umukenyezi w'Urubanza. Je nkaba nariyumviriye kuja muri microfinance, aho yaza kugurura Urubanza nari nsanzwe ndahari. Nanje nagize inzara n'inyota yo kuvuga ati nanje nije muri tujane microfinance. Naciye nuguruza muri 5 ba mbere, nabaye imbere cyane. Ndabwira umushinga nayo wanje tije nuguruje konte muri tujane microfinance. Ndegera abakozi ba tujane microfinance, naisanzwe mfise umurima mutoya mu Kizina. Ndavuga ati none nzorima gute? Ndegera abakozi ba tujane microfinance, ndababwira ko nkeneye agatahe ko kumfasha kurima uwo murima w'umuceri. Ndabajyana ndabereka aho nsanzwe mfitiye ako karima. Baramfasha, barambwira ati rero kora uku kugira tuguhe ingurane. Aba n'abakenyezi b'Ibubanza bariko bashima ko baronse ingurane muri microfinance bita tujane microfinance isanzwe iri Ibubanza nyene. Aha rero bakaba bariko bavuga ingene bateye imbere bivuye mu ngurane bakuye muri iyo microfinance. Aha rero hari mu gihe iyo microfinance yariko yugurura irindi shami i Bujumbura hepfo yaho bita ku isoko kwa Siyoni. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda nawe akaba yari yateye iteka ivyo birori. Aha mbere yahavuye hashikiriza ijambo rijanye n'ubwo rubanza. Imbere yo gushikiriza ijambo nyamukuru y'uno munsi, mu nkundire mbanze ndabifuriza umwaka mwiza w'2020, zubabereye umwaka w'amagara meza, amahoro no kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Kwirigenekerezo ya 10/0 umwaka wa 2020 dufite umunezero n'akanyamuneza ntangere kuno munsi dushoboye gukoranira hano i Bujumbura muri komine ya Ntahangwa mwa bino bigo by'inyubako nziza tiyigomwe, kugira natwe abahurikiye muri tujane microfinance dushobore kugiraho abene gihugu bose bakora imirimo itandukanye bazokuruguza amakonti, kubika no kubikura amafaranga yabo byoroshe, bongere bashobore kuronswa ingurane hagufi kandi byoroshe zo kurangura imigambi yabo yo kwiteza imbere. Mbega tujane microfinance yavutse gute? Kuki twashimye kuyita tujane? Twisunze ko ingurane zitangwa n'amabanki zidashikira umwene gihugu muto muto, twihweje ko n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na Koriri Bubanza adashobora gushikira bene gihugu bo mu mitumba ya kure,
abavuka ntara n'abarangura ibikorwa byabo mu ntara ya Bubanza twaragiye hamwe maze twigira inama yo gushinga ishirahamwe yo kuziganya no kuguranana twise Tujane Microfinance, gutyo abene gihugu bashobore kuronswa ingurane ntonto zobafasha kurangura imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Iryo zina twarishitse ko kubera twifuza ko twese twojana mu iterambere atanumwe asigaye inyuma. Twariyemeje ko tugira uko dushoboye tukaja twese mu iterambere, nuko uzoronswa wese ingurane ategerezwa kuzoyishura ku kiringo cumvikanyweko kandi kigufi. Twaratahuye neza ko mu gihe utishyuye neza ingurane ubuhemukiye abandi, maze twigira inama yo kugira ubunani bw'intamenwa ko Tujane Microfinance ari yacu twese, aho twugurura ku mugaragaro ibikorwa vya mbere bya Tujane Microfinance hari kwigenekerezo rya 15 ruheshi umwaka wa 2018. Twari twiyemeje ko mu migambi ya vuba tuzokugurura amashami ya Tujane Microfinance mu makomine yose y'intara ya Bubanza, kuvuga aho komine yose iriko irubaka isoko rya kijambere hasanzwe hatekanijwe n'inyubakwa ya Tujane Microfinance. Ariko rero twisunze ivyifuzo by'abanywanyi atari bake bagiye barashikiriza, twihweje ko bitoroshe ko abanywanyi bamanuka i Bujumbura bitwaje amafaranga yabo mu mufuko, twihweje kandi ko abarangurira imirimo yabo i Bujumbura nabo nyene bitoroshe ko babika ngo bongere babikura amahera yabo i Bubanza. Twabonye ko byihutirwa kugurura ishami rya mbere ya Tujane Microfinance aha mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi mu gihugu cacu c'u Burundi. Uno musi rero iryavuzwe riratashe, turahimbawe ko Tujane Microfinance yibarutse imfura ariyo agence ya mbere yuguruwe hano mu gisagara ca Bujumbura. Tubikomera amashi menshi cyane. Abanyagisagara ca Bujumbura, amashirahamwe murangurira imirimo itandukanye na mwebwe mwese mufise imigambi itandukanye yo kwiteza imbere, Tujane Microfinance yabashwayemo. Mwagize amahirwe adasanzwe kubona ari ishami rya mbere rugururiwe. Ntimuhushe aka karyo Imana ibatije mwino ntango y'umwaka wa 2020. Imiryango iruguruye, kaze tujane twese mu iterambere atanumwe asigaye inyuma. Mwirabira ingene dushize hamwe dushobora gushira mu ngiro imigambi yacu y'iterambere tutarinze kuzerinze. Ibyo turiko turavuga sugushikuza. Kuva twuguruye ibikorwa bya Tujane Microfinance twarabonye ko dushobora kwiteza imbere, tugateza imbere na bene wacu atawandya wangura, baba barimyi, aborozi, abikuriro twabo, abatwara amakinga twita aba taxi vero, abatwara amapikipiki taxi moto, n'abakozi ba leta. Ubabo bose baritura Tujane Microfinance ku bwinshi, Imana ikabaje imbere bakaronka umwimbu mwiza, ubakaba biyaga amazina, bivuga amazina ku bwa Tujane Microfinance. Abakera barayamaze ngo inkuru mbarirano irutwa niyo wiyumviye. Mwamaze kumva bamwe mu bamaze kuronswa ingurane bashinga intahe ko umuntu ashobora gutanguza umutahe muto
akagenda araduga buke buke gushikaho uno munsi bamwe baza bageze aho bishima bakishimiriza ko nabo bafise ico bimariye, ico bamariye imiryango yabo n'ico bamariye igihugu cabibarutse. Kugira ngo twese dushike kuri ivyo byose birasabwa ko uronkejwe ingurane ayisubiza ku gihe atabanje kugira ibirarane. Abakozi batujane microfinance nabo bakitanga batiziganya. Bakozi batujane microfinance nkuko mwabishikirijwe umunsi twugurura ibikorwa vya mbere, n'ubu reka tubasubiriremwo kuko ngo ibigiye inama bigira imana, byongeye ngo intware zisezerana mu masesa. Umutahe watujane microfinance wavuye mu cyuya gikomeye c'abene gihugu bava mu mice itandukanye. Mwumve ko atari kwambara amashati y'amaboko maremare ngo mwigumire mu mabiro gusa, muhamagariwe kwishikira ku givi, kwakira neza ababitura bose, ubushajije n'ubudashajije, mukarabisha ijisho gusa, aho muzohava muhihendera. Bamwe bazohora bacaha muri tujane, ariyo ndavuga bari komba bakorere ngaha i Bujumbura. Bamwe bazohora bacaha muri tujane microfinance bavuye mu buzi butandukanye, kumbure uwo mwambaro warabishije ijisho ari wo nyabuna, uwo mwambaro warabishije ijisho ukawugaya ari wo nyabuna umwambaro wiwe w'akazi, nk'uvuye kudandaza ifu, kudandaza amakara, kudandaza indagara, kudandaza inyama. Kubera ahejeje kudandaza ahamagariwe gucaca kuyabitsa amafaranga yiwe, kuyabitsa kuri konti yiwe kugira yirinde abasuma bohava bamurara ku mugono. Menya neza ko abo nyene aribo batumye duhaguruka kugira ngo tujane twese nabo atagusuzugurana canke gukumirana. Abo rero muhamagariwe kubakira neza cyane kuko nino nabo batumye muronka ko kazi muri ko murakora no munsi. Umugenzo mubi tubona hirya no hino wo kwigumira ku matelefone zimwe za WhatsApp, mu nkuru dusanga mu buhinga ngurukana bumenyi n'ibiyago bimwe bita bya bisumbikivi, mu bigira umuziro n'indahiro muri tujane microfinance. Ngo ikibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona. Sinagomba rero kubarambira kubera amazi yazindutse ageze kure, ahubwo nifuza ko twomarana umwanya munini twiginana dutera impundu kubera kino kibondo tujane microfinance ihejeje kwibaruka. Tworangiza tutongeye gushimira cane mwebwe mwese bashitsi bahire mwaduteye iteka no munsi. Kuba mwaje kwifatanya natwe ni ikimenyetso ntaseswa kigaragaza neza ko namwe mugiye kujana natwe muri uyu mugambi mwiza w'iterambere rirama kandi ridakumira. Mukatwumvira aho dushobora kudodora kugira abene gihugu bashobore koroherwa mu gushikira ingurane, muratujya kara mukumva iki canke kiriya coba kitagenda neza muri tujane microfinance, muratwakura mubitumenyeshe kugira tuzitirire tutaronerwa. Turabashimiye rero cyane ku mwanya wose tumaranye. Imana ibaje imbere, uze gusubira mu vyanyu no mu banya amahoro, iterambere ridusage twese mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nitugira amahoro
kandi tujane twese mu iterambere. Murakoze.